haguruka rero kugira ngo apana mitende ukire vyuzuye. Vuga ngo arakize vyuzuye. Vuga kandi ngo arakize vyuzuye. Bwino mana nsenga, mana nkorera, mana nizera, mana wandungitse ngaho, mana wibuka amasengesho yose nasengeye muri kino kibanza. Ubushobozi nagusabiye ngaho uri kurabumpa ndiko ndabubamwe. Lanzuza la nizoga uriko burakora mu Ngagara, bukora ruguru, bwarakoze muri Kongo nagiye. Mana reka bukorere ngaho nabwakire naho nyene kugira ngo abantu banezererwe kugira neza kwawe. Rasambuye abadayimoni bose bari bahiga kubangamira ubuzima bwawe. Kira mu izina rya Yesu. Mafigo kira mu izina rya Yesu. Amaguru kira mu izina rya Yesu. Thank you Lord, tambura gutambuka ngwino. Ndabaje nugira ubwoba. Uko ntambuka neza ariko ugiye gutambuka neza. Ngwino ka. Musenge tumusengera tuskala zenzo braganzo. La begozi zalanzo. Rababosha braganzo. Kodiko amaguru akomera. Yego tekana naho. Lazala binizo la gaza. Lanzo ya gozi. Amaguru akubuzima. Zina Jais Zalemanzo Maleganzo Rababo Zebre Golanzo Zia Zalazizo Galanza Arababo Shibra Galanzia Onta in the name of Jesus. Abandi mushiriga za Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Yesu anashe ndagushimiye ko ari umunsi mwiza uduhaye kugira ngo tube muri kino kibanza. Ndahezagira izina ryawe iriya lanzanga. Ndahezagira izina ryawe Mana wisakaje ubwiza n'inkomezi. Iyo ndavye ibicu ndamenya ukuri Imana nkuru kuba ntashoboye kurokaliza aho wicaye muri bicu byose, ngaca nemeza ko wicaye hose. Mba nemeje yuko uhambaye gose. Ralenzo la ramanze ya konta. Abari muri Kongo bariko baraguhimbaza bakakubona. Abari muri Amerika bakaguhimbaza bakakubona. Abari mu Faransa baraguhimbaza bakakubona. Abari muri Israel baraguhimbaza bakakubona. Abari muri Afrika yose baraguhimbaza bakakubona. Ariko natwe ni watwirengagije. Mana ndashize ria la zandele broza. Lekeri alonza la mendrohuza. Mana ndashize hejuru izina ryawe. Ko wemeye uko mwami mvuga ubukuru bwawe imbere y'abano bantu, ugaragaza ubuzima bw'Imana bwawe muri bo. Bimenyekane yuko ukura ku camvu ukicarika n'abakomeye. Mana ubaza gukomeza abo ugomba kwicarika n'abakomeye. Nico gituma alambre golanze brahande. Oria bosha bragalenzu la galanzia malonzena. Oria bosha bragalenzia onta. Reka muri kino gihe ca none bimenyekane yuko uri Imana ikora. Ndasambuye ibikorwa byose by'abadayimoni ku buzima bwanje n'ubwabo. Ndasambuye ibikorwa byose by'abadayimoni ku buzima bw'ishengero amaye kurongora n'ishengero ryose mu gihugu. Ndasambuye ibikorwa byose by'abadayimoni mu gihugu no mu bihugu duhana imbibe. Ndacecekesheje amajwi y'intambara. Ndacecekesheje amajwi y'intambara. Ndacecekesheje amajwi y'ubwoba. Ndacecekesheje amajwi y'ubukene. Ndayaboshe mu izina rya Yesu. Uramala maro malunzaka. Warambwiye ngo icyo nzoboha kwisi kizoboha. Ndabosha inzara, ndabosha ubukene, ndabosha intambara, ndabohoje amahoro, ndabohoje iterambere, ndabohoje ubutunzi mu izina rya Yesu. La garama luza la menzo ibyagurukiye umuhamagaro wanje ndabiboshe mu izina rya Yesu. Icyo ndi n'ubuntu, icyo nzoba n'ubuntu, icyo nzoba ndanyamba n'ubuntu, icyo bari n'ubuntu, icyo bandanyaba n'ubuntu. Mwami rindira ubuzima bwawe. Udafise haba umuhaba, udafise haba umuhaba. Mwami wihanye umubabarire, uwatuye yuko agomba guhera icyaha ukimukureko mu izina. Mu izina. Amashyi menshi cyane ku Mana. Amen. Ndashima Imana rero ku bwanyu.
aba bahungu banje barambwiye ngo daddy ngo bajya abantu bafise inyota y'Imana mu rugezo ruteye ubwoba. Ego murafise inyota y'Imana muri ko baramara. Umva gute. Yo umva amen. Amen. Ariko arigorora ngahirana da tomeriyo mana amashe. Tomeriyo mana haleluya. Murabona ko Imana iri hagati muri twebwe. Ararengewe nawe nyine. Sejo no musi nyene vuga ngo Sejo no musi nyene. Nakabebe aragateruye ndakubye nta mikino. Andi mashe kuri yo mana. Uzobwirire abataza gusenga muriko murahusha. Hano hari ugukira, hari ugutabagwa. Ariko mwibuke icyo twavuganye, utegerezwa kugira icyo uheba. Iyi Imana itangiye kukubwira ngo ugire icyo uheba, ibigomba kwinjirana nawe mu masezerano mashasha. Kuko iyo abantu bagomba gusezeranya, bamwe bagira ivyo baheba, abandi bakagira ivyo bakira. Niko vyagenze ni Arusha, uko bigenda hano hose. Bagomba gusezerana ibintu, ugira icyo uheba, ukagira icyo wakira. Iki ni gitangaza gikoretse. Ndabira wa undi yari yizinze ngaho. Ayandi mashi kuri yo Mana. Numa naravyungukiye mwaciyo yonka kumugaragara. Akwemeze yuko yarakumbuye nawe nyene ko. Uwo mugabo Yesu ndamweme. Uwo mugabo Yesu ndamweme. Yesu ramumva. Amen. Ni umunezero kubera ibitangaza. Gira mugenza wawe nawe wakiriye icawe. Ibi bibaye kugira ngo ubone ko biriko birakunda. Mugira ngo ni wagira ivyo uheba. Baza kugira ivyo wakira. Erega uyu yararemvye ariko araheba ikiro. Avuga ngo reka mpebe ububabare ndabwihanganire nze yake. Nibona ko yakiriye. Usi wa undi vyariko biragora kuhaguruka tambuka gato kwaza. Yo. Amashimesi cyane kuri yo Mana. Amen. Ariye bitangaza n'utwumiza bigiye gukoreka mu izina rya Yesu. Rero turashima Imana cyane kubana namwe. Reka bareke mugende mukore, abagore bagende bakorera abagabo babo kuko murabihamagariwe sivyo? Ariko Imana ibaye n'ubuzi butuma mwinjiza amajana 2 majana 3 ibihumbi 3 ibihumbi majana 2 imiliyoni 3 imiliyoni majana 2. Ujya papa tweze kwera ko mvuze miliyoni majana 2. Iyo Imana ari we boss nitugira igitigiri tugarukira. Vuga ngo Imana ari yo boss. Nitugira igitigiri tugarukira. Vuga ngo ishobora byose ndabizi. Amashimwe kuri yo Mana. Amen. Ikindi kintu murabizi ko nari maze iminsi ndi hanze. Ndi kure yanyu mvuze hanze shobora kuba ndi mu gihugu ariko ndi hanze y'abantu banagiye hanze banigiriye mu ijuru muri uwo mwanya. Nani nifuje yuko noza ngaha tugasangira akantu k'umunezero abana tugahekenya amabombo ariko mbonye ko na sose nshashika mu bikorane sangano bitegura nabi ugasangana ibigize inkomezi nyinshi cavuga twofuma tuza kwa Mungu kurikira hamwe ndiko ndiyumvira Mana tuzoze ngaha dufume dusenga iminota 45 dufume tuzana amateremusi y'icyayi cyangwa abagore bo hafi ngaha bazotuka icyayi jenza n'isukari n'imikate duhekenyewe munsi tugira ego kuko gusangira navyo bifise inkomezi sivyo erega gusangira bifise inkomezi abana nk'ubu umunyagihugu ngaho mu quartier bamubwiye ngo agende gusangira na perezida agaruka yumva ko ari ibiro vyongerekanye kuko gusangira kuri inkomezi kuko yuko noza n'abantu bangaye 3 4 5 tukicara ngaha tugahekenya umukate tugakenya n'icayi gake ariko tugasangire kazotuma imitima yacu yaguka ariko kandi n'abamarayika bagendana nanje batangura kuguharura ng'abantu nk'umuntu asangira na Joshua yego abamarayika bagendana nanje kuko ngenda na marayika benshi ndigutashoboye kubabwira ibintu biri mu mitima yanyu iyo atari kubimana iri kube nanje ngaha bajya rero tugendana babonye dusangira bacavuga ngo abantu ni babandi basangira na Joshua shetani yo bakorako oya
n'umupolisi nakubita umuntu yasangiye na perezida aravyitondera. Aho yani bibaho. Birumvikana. Bana wasangira n'umukuru w'igihugu. Hama umunyagihugu aca gukubita ikofi. Avuga ngo turamubonye muri televiziyo ariko arahekenya na Nyakubawa. Ni ubahuka. Nyakubawa aragufunga. Iyo dusangiye natwe dusangira n'Imana, iyo dusangiye muri presence y'Imana, abamarayika bagendana natwe baca bakugwanira nguko bangwanira mu izina. Ndaheza gihe ubuzima bwanyu. Aho mugiye biza kugenda neza. Aho muba biza kugenda neza. Uyu munsi wa gatandatu ni neza. Umunsi wa kane ni neza. Umunsi wa gatanu ni neza. Umunsi wa gatandatu ni neza. Umunsi wa Mungu ni neza. Umunsi wa mbere ni neza. Umunsi wa kabiri ni neza. Umunsi wa gatatu ni neza. Ndiko senga Imana niyangirira ubuntu ngure kwa Stella. Kugira ngo kwa Mungu abashaka kuza gusenga ari anikure igikwastere kigagarara ngaho cyangwa garajya imbere gato umuntu akica yitegura akisukayo kugira ngo namwe mbandanye wisengera kugira ngo Imana ikime ako kantu ni gato imbere y'Imana dusenga vuga ngo ako kantu ni gato imbere y'Imana dusenga ako kantu ni gato ngo Imana imugurura ibimuga yona nigwa n'agakwastere oya amashimashyi kumana amen arigiye doshobora kwimugira ahantu hakure ariko naho no kwimuga kuwa gatatu nzora mvyuka saa 10 z'ijoro nzinduka kugira ngo nze bandinga naho kwastere yoza kuwa Mungu tukasangira amasengesho hamwe n'abandi kuwa gatatu jenzo kwa mandinga tuzihonyora ngeza abafise imbanyi bose by'abama avyare neza ikibebe ciza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi murabizi ko abana banyu bazaba bakomeye mu gihugu ivyo murabizi? Ivyo murabizi? Mubishire mu mutwe, mubishire mu mitsi no mu misokoro, mubigendane. Mumenye yuko abo muri ko muravyara nibo ba chef de zone bejo, nibo ba maire de la ville bejo, nibo bashikiranganje bejo, nibo bashinga amateka bejo, nibo ba boss bejo. Amen. Aba bana turungika kwishura twabasenge amanota meza n'umugabane wabo mu izina ryaje. Bazogenda iburaya bige baminuze mu izina ryaje. Mamugume gusa musenga ari aba mama muri ngaha mutigeze bibaza ko muzofata indege abana banyu bazokwiga bagenda iburaya umve ngo mama urashobora gufata indege ndakubona wicaye nayo mu ndege. Abikuzo mana ya Aburahamu